Bibiliya iraduha isezerano sur la victoire du péché, sur le péché. Yesu ashimwe cyane. Kini cyambere nshaka kuvuga ko turafise amasezerano kubijanye no kunesha icyaha. Hari igihe umuntu azokubwira ngo shango pasenge je icyaha kirangoye, icyaha kiraremereye, icyaha ndakibayemo imyaka myinshi ntibikunda. Umuntu agashira ingufu kukungena ico cyaha camusinzikaje kurusha ingene ashira amaso yiwe na meditation yiwe sur la promesse. Ndaje kubabwira ngo mwese uko mwicaye ngaha murafise isezerano zo kunesha ibyaha byabakubise hasi kandi byabyo bibakubita hasi. Hari isezerano ry'Imana en rapport avec le péché. Nurabe mugenzi wawe nk'uwanesheje nk'uhiriwe wowe udahiriwe. Kandi iyo utamenye ko ufise isezerano ry'Imana kubijaye no kunesha canke no kuva mu caha, kuko ico kintu iryo sezerano atajyo wizeye, uri poids facile ku nyigisho z'ibinyoma ziza kudugira kuri faiblesse yawe zikagukonvenka yuko hari handi ma alternative canke handi ma solution ari propose kuri wowe vyananiye atandukanye uravyumva atandukanye. Why? Kuko mu buzima bwawe utizera ko hari isezerano ry'Imana. Reka rero ndabivuge gutya, jewe yo nizera ko hari isezerano ry'Imana kubijanye no kunesha icaha, iryo niryo nca mpagararako. Sinteba canke sinemera gufata umwanya munini wo kumedita kukungena ibyo bintu ndabibayemo imyaka myinshi. Ngo yo ngo nwega pastor ngo nanje maze imyaka 10 ningahe nkora iki kintu canke ngira gute. Umviriza naho maze imyaka 10 ningahe, ndashaka kubwira ngo mu masezerano y'Imana hariho option nyinshi kuri wewe zo gusohoka muri ico kibazo kurusha ukwico kibazo kikurusha inguvu wewe. Yesu ashimwe cyane. Iyo ishengero ritari informe bikwiye ku masezerano, abantu bama baneshwa. Kandi Satani arakwifatira kuko udafise connaissance ya promesse. Iyo turiko turiga ijambo ry'Imana, iyo tubabwira gusoma Bibiliya, iyo tubabwira gusurinya, iyo tubabwira kugira étude biblique, genda mwihansenye ku ma promesse y'Imana kubizera. Hama nimwamara kuyabamwo abariyo muhagarara ko musenga, abariyo mubakira ku buzima bwanyu. Kuko ibihuhusi bizokwama bihari, ariko amaso yacu igihe ari kuca Imana yavuze bijya bihuhusi urabibona, ariko ico Imana yavuze kikagira urwamo rwinshi kurusha urwamo rw'ibihuhusi.